Abantu baririmba canke abantu muvuza ivyuma swate gitari swate piano barakunda gukundwa n'abakobwa cane. Barakunda gukundwa n'abakobwa cane biramaze gushika ukavuza piano hama umukobwa akagukunda. Bon, sinzi ko yanje ndabatinya. Batinya abakobwa? Batinya kubera? Sinzi. Baratubesha. Nta muhungu yotinya umukobwa. Ahubwo umukobwa niwe yotinya umuhungu. Bon, ubu rero byarabaye contraire nico gituma. Yeah. Ariko ivyo nibaza ko ari ivyo bro. Nta muhungu yotinya umukobwa nico akunda. Bon, ni kubera utarabibona nje bibonye nyene ucuvuga ati. Ariko ntuzoje kubabwira. Deje bazobira mwiganira. Ariko tubaze ko ari blague basi. Oya si blague no ko. Si blague. Si blague. Yeah. Bishitse akaja mu rukundo jora bameze gute? Bon, umu musicien wese surtout umu pianiste. Afise umutima ukunda cyane. Yeah. Ngabo urumva kubera ndabatinya. Ndabibwira. Uramukunda tukihorera ko yivugiriza piano bigahera. Nca ndabireka kubera naho byoshika. Isaac TV. Oh. Sali abakunzi ba Isaac TV ndabamugije cyane aho muherereye. Abo bukeye ndabaramugije cyane ati mwaramutse. Abo bwije nabo mwiriwe cyane. Na Flavia kuri micro kandagarutse ariko no munsi rero nzananye n'umu invité ari so special. Ndibaza murabona ahantu turi. Murabona yuko turi mu kibanza ciza, kibanza gisa neza, ndibaza benshi barahazi. Ariko rero twagendeye umujene umwe asanzwe akora ibintu vyiza, asanzwe akora akazi keza kandi kameze neza vro. Ndibaza yuko benshi baramuzi ariko rero ntatevye katumwakire kuri micro za Isaac TV abaramutse. Ndazi ko benshi muramuzi ariko kandi aragarutse kugira mu mumenye batari bamuzi. Ari haba subscribers benshi. Ndashaka kandi mumenye. Turaguhaye kazi. Ndabaramukije. Meze neza? Yego. Kubenga urahoze? Ya, nukunye. Okay, tugusare uramutse abakunzi ba Isaac TV, n'abapolisi batakuzi babashije kumenya. Ndabaramukije abakunzi ba Isaac TV abari hose ndabakunda. Ku mazina batakuzi? Joel nitwa Joel baransana niki canke Joel Houghton ngiyo benshi bazi. Yeah. Okay. Joel niyo mazina yiwe asanzwe ntayikuri kandi ne yakoresha na mukazi kiwe ka misi yose. Nkuko murabona location turimo murabona aho twicaye si mwibarabara si muri jardin si hehe ndibaza mu mazi kubona ko turi ahantu muri studio. Joel rero asanzwe ari umwe mu bantu basanzwe bakora bahinyanyura imiziki ndundi na cane y'indundi cane gose. Twashaka kumenya Joel byatanguye gute vyaje gute kugira ngo isange muri akazi ko guhinyanyura imiziki. Bon, byaje kuva kera niko navuga kubera yuko famille yose turaba artiste. Hafi nka bose n'abaririmbyi d'ailleurs bose. Bose famille yose. Kuva ku bavyeyi gushika ko. Ndumva ibintu biri mu maraso si mwagiye kurondera hirya no hino. Ni ibintu biri mu maraso kabisa. Urumva rero biri mu maraso biroroshe kugenda utera imbere ukiyumvira ati reka nkore iki naco ndabe mugabo kijanye n'umuziki. Yeah. Joel abantu benshi bamuzi bamumenye ku bijanye no kuvuza piano mu pianiste. Kubera iki Joel yumvire gukora kuri piano atumviye kuvuza ingoma atumviye kuvuza guitar byaje gutogira wimvire piano. Bon, piano ni kubera ariyo jewe nize kuva kera. Mugabo nibindi ndabivuza. Usanzwe ubizi? Yego, mugabo mvuza piano. Bon, sinshaka gucanga akazi gutwara akazi kabandi. Turasangira akazi. Okay. Ariko iyo ngombwa nyene utamuntu ufise ari hafi kuvugiza gitari byose gitari base solo byose urabivuza. Bon, nuko namanda baronka gusa. Joel rero no mujene akiri muto cyane ariko akora ibintu vyiza kandi novuga yuko akora ibintu bimurengeye ko umvise ko ari ibintu biri muri famille ni ibintu yatangwa akiri mutonya umva ndibaza muri jewe niyo mpamvu akora ibintu vyiza kandi ko si ibintu yize ugihamara canke niki ni ibintu yakuye muri famille cyane. Toshaka kumenya rero Joel ni yahe ndirimbo ya mbere biba yibuka yavugije abantu bakavuga ati wow iyi ndirimbo vraiment ni ya mbere. Iyo navugije canke iyo nakoze? Iyo wakoze. Bon, iyo abantu benshi bazi ni madame.
niyo abantu benshi baciye batangura kumenya jewe baramenya ahandi zari za Satupikera za kera pana za kera cyane hari ya Sabina Hotel Brown mugabo hanini abantu bamenye cyane kuri madame yego kubera iki kumenyera kuri madame nakaye kantu kabirya washize muri madame gace gatuma wewe canke wari indirimbo nyene madame ndavuga dramatique byatumye ica iba pushinga cyane madame nashizemwo jingle canke logo mugabo izindi ntayo nashiramo wakora guco nyene nta logo washiramo nakora uko nyene kugira abantu biryohere kubera ikintu utashira muri logo kandi gumva ko twe kumenya bien avant ariko za kukumenya muri madame wayi rero utashira muri logo ya kugira ngo tubashirizeho kumenya kaya kantu gatanga tukumva sinari bwaronke jingle ishobora kuvuga nkumva yuko ndayikunze mugabo mu nyuma nararonsa ko mvuga ati akanopfa gashira mu ntara Okay, ndi sure yuko abakunzi ba Isaac TV indirimbo ari yavuze ati niyo yandugije cyane niyo yatumye abantu bamenya ariyo madame ya Dramati ndazi yuko namwe muyizi murabonye amachallenge agiye araba menshi abantu bagenda bayisubiramwe mu manza hanaha ariko Joel umaze kubona ijya ndirimbo igenze kujya abantu bayikunze kujya nka wewe vyaguhaye icizere ca kingana gute uvuga ati jewe ejo canke igihe ndashobora ko ndi isumbirije madame kubera ivyo nayo isanzwe naratanguye gukora navuze ati havuye hazova n'izindi ko numva ndinze nkora atakintu kibi kiva mu maboko yanje ava mu bintu bakunda kambandanye Joel yerekana ko yana no muririmbyi kanaka muri studio nakaye kajamba kunda kumubwira kugira ngo bahuze ivyumviro ko bisaba yuko mu diskita entre muririmbyi n'umuntu areka akora indirimbo nakaye kantu kanini kunda kumubwira abaririmbyi bose ndakunda kubabwira baririmbe avec énergie basheme ingufu kugira ngo dufate ibintu biri original biramaze gushika ugasanga muri kumwe no muririmbyi kanaka ntimwumvikanye muri mu gikorwa kimwe bikaca bisaba yuko iyo ndirimbo muyihagarika canke mukayikora ukundi indirimbo jewe nta ndirimbo ndahagarikira hagati indirimbo kenshi nk'iyo byashitse nkareka kuyikora twari bwatangure kubera narumvise ko ide zoyize ntawe mvuze mugabo narumvise ko ide zoyizanye ni n'amayide yiwanje itaza kumacinga Joel akazi ko kuvuza piano canke umwuga wo gukora piano ni ugutunze canke hari ibindi biri apart ni ibinyene nkora nta bindi nta kandi kazi numva no bifatanya kuko biraruhisha kandi ikintu umaze gukora kikakuruhisha kiteza kukuzana amahera kwiye amwe kukorera ubusa cyane gose Joel rero twagiye turamumenya avuza no muziki live ndavuga amakaraoke makonso yagiye atandukanye ariko twashaka kumenya mbega Joel afitanye ubucuti na Kori Kori nka grand frère wanje gabo tugerageje kubiraba neza n'umukuze mugabo direct yego kuri papa wanje sanzwe n'umukuze wawe yego direct Okay, umva yuko ni ibintu biri ma famille Kori nawe nasanzwe ahinyanyura imiziki meme Joel ariko ahinyanyura imiziki ni famille ibintu by'imiryango nyumva ko ari ibintu bimeze neza kubwo hari indirimbo nkuko wayivuze dramatic madame harabaye ikibazo barayihagarika kuri YouTube channel ya dramatic mbega umaze kumva indirimbo wakoze nakaye kantu wamuhanuye canke wamufashije kugira ngo indirimbo isubire kuvuga je ntashnakoze ni Kent Pierre bikoze yego mugabo strategie twaje do gutora nshasha yo gukoresha twatoye ko tuzokoresha amason y'abandi twobyikorera kubera ndabishoboye kubikora amason son dukeneye tukayikorera scenario bijanye nkayiraba nkuvuga ati bijanye n'umuziki umeze uko nkanyuma nkawukora kwiga parti bavuze katumye ihagarikwa ni wasanzwe waragashizemo canke kagiyemo mu nyuma oya ni elare yagashizemo nawe nyine ntashobora yarafise kuko ako bari bansabye naracerewe gatoya kandi indirimbo yari igeze gusohoka aca akoresha nyine akari hafi kandi uyu muntu nyine ko deja yarapfuye ntitwari twiteze yuko bazobihagarika ya Okay. Ariko Imana ishimwe yuko indirimbo yasubiye kusubira kuri YouTube channel ye irasubira kuvuga irasubira kuduga ama views vraiment ni ibintu bimeze neza twizere yuko bien ikindi gihe bazokoresha du scenario
bateguye ko Joel avuze yuko adushoboye cyane. Joel ni uramaze kuja mu bihugu bigiye bitandukanye mu Rwanda n'ahandi henshi. Niki kintu umaze kwigira muri abo ba producteur bo mu bindi bihugu? Bon, ikintu maze kwigira ku bandi ba producer bo mu bindi bihugu ntibaruhuka kabisa. Baguma bakora umengo ntibaraheza ikintu arashaka kugikora akarinda kigume ngo ntaragiheza gifise nani vivacité yo kugikora ya zanguvu nyene ya energie nyene ya no ikintu cambere nabize ko ni perseverance barakora kandi nta kintu baheba ya ikintu cyose baragwana gushika ku mpera yego. Uri kuraraba ugereranije aba producteur bo mu bindi bihugu n'aba producteur bo ngambwe ihugu iwacu ubona badusumba intambwe ingana gute canke babasumba intambwe ingana gute ugereranije hagati yabo? Bon, twebwe badusumba ama opportunité yo kuronka ibintu bizana amahera vuba canke basumba ivyuma biri bifise quality. Bon, ivyo nivyo nyene navuze umaze kuronka amahera ukoresha ibintu bikaze bikomeye rero bobo ahantu bari novuga gute ni nko kuri source y'ivyo bintu kenshi nk'ubugiye nko mu Buganda nta kintu nakimwe borondera ngubure kandi kiri original mugabo ngaho urakirondera bakakuzungurusha hariya ngo makugiye muri Dubai numva biratandukanye. Ni hatari cyane. Twashaka kumenya mbega aba producteur bo nga mu Burundi uri kuraraba ati ugereranije nabo mu bindi bihugu ukaraba iki uko bakora nuko mwebwe mukora ubona habuze iki kugira ngo tugire irya nguvu nabone bafise kugira canke dukore zirya ndirimbo nziza nabone basanzwe bakora ziri international habuze iki kugira ngo production yo nga mu gihugu yacu naco iduge cyane? Bon, je navuga ko habuze kuguma umuntu agira ama recherche canke kwiga twebwe ngo turatinya kwiga kandi kwiga donc akazi ka production bisaba kuguma wiga misi yose uguma wumviriza ibyo nakayakoze hariya urondeza mugabo ngaho mengo ama recherche tuyagira nyene hageze gukora ingyo kose tufise. Producteur banga mu cacu bagira ama recherche hageze yuko bakora ifo mugamwe yige kuko wize niho umenya ati nkora gute hageze he bimeze gute Nigeria barigeze ku rwego rungana gute canke Uganda hageze ku rugero rungana gute kugira ngo ukora indirimbo zitazo kumvirizwa ngaha mu gihugu cacu gusa ahubwo rize kumviriza ndetse n'abari hanze y'igihugu cacu. Twashaka kumenya rero nube ucuti mufitaniye hagati na Dramati umugenzi wanje Kose tubona kenshi mujane mufatana indege muri kumwe muri quartier ni mujama bisanzwe? Bon, James abagenzi bake rero umuntu ndamwisa umugenzi ari umugenzi nyene wa frère pana yego. Niki kintu umvise givuga ati Dramati turakwiye kuba abagenzi nkuko buvuze ati ufise abagenzi bake karite wamukunze ko cyane bose umutama n'asaza cyane umusore nkanje umva biroroshe ko duhuza muri generation imwe ya ni generation imwe niyo mpamvu muzana n'ama identi baza muco muyahuza cyane gose. Twashaka kumenya rero Joel hageze antuka amaze ko arikorwa bimeze neza cyane kandi ibikorwa byiza bishimishije antuka ama producteur dufise bo nga mu Burundi aza kwisonga mu kazi kawe nubwo kavuye muri famille wabikuriyemwo nta muntu uravuga ati reka ndagufashe kugira ngo uwo mwuga wanje nawe urabe ko guteza imbere? Bon, gufasha umutima wo gufasha tuba tubufise mugabo bajya bemera gufashwa kuri ya system dushaka ko bafashwa nibo babura. Iyo system rero ni ya Boni ya system nyene nakubwiye yo gukunda kurondera gukunda kwiga kutumva ko twashitse kuguma turondeza rero uwo mutima ni bake bawufise sino umutima wo gufasha urahari wari ugukeneye umva ari ready no gukora ivyo akwitore nta kibazo. Yego. Mwumva yuko mujene canke umuntu akuze ntibiraba imyaka kuvuza piano ntibiraba imyaka kuvuza ingoma ntibiraba imyaka mwitureje we nimburi capable gukora ivyo ashaka yuko ukora. Twashaka rero tubwire muri make uri kuravuza piano amaze kuvuza piano ahantu canke uri swati muri karaoke muri concert hakaza umuntu akabwira ati wow ndaryohewe cyane kubwikorwa cawe? Yego kenshi biraryoshe cyane ikoze ikintu umuntu akagigushimira atakuzi canke akuzi biba biryoshye cyane. Abantu baririmba canke hano muvuza ivyuma swate gitari swate piano barakunda gukundwa n'abakobwa cyane.
urakunda gukundwa n'abakobwa cyane biramaze gushika ukavuza piano hama umukobwa akagukunda bon sinzi ko yanje ndabatinya ntinya abakobwa batinya kubera sinzi uratubesha nta muhungu yotinya umukobwa ahubwo umukobwa niwe yotinya umuhungu bon ubu rero byarabaye contraire nico gituma ya ariko je nsibaza ko ari ibyo bro nta muhungu yotinya umukobwa nico akunda ni kubera utarabibona nje bibonye nyine ucuvuga ati ariko nzoje kubabwira deje bazobira kuganira ariko tubaze ko ari blague basi oya si blague no ko si blague si blague yeah bishitse akaja mu rukundo je bameze gute bon umu musicien wese surtout umu pianiste afise umutima ukunda cyane ngabo urumva kubera ndabatinya ndabibwira uramukunda tukihorera ko yivugiriza piano bigahera nca ndabireka kubera naho byoshika God ni hatari ariko twizere yuko Joe n'umwana mwiza nubwo avuze ngo urabatinya antuka sikubatinya ngira ko mutera ahubwo yanka nyene ni timidité isanzwe kandi urumva gutinya haba harimo n'indero nyinshi irenze ugasanga hajya umva mu muzungu avuze ngo tout excès mauvais ugasanga byarenze mugabo urumva kugeza ngaho si icaha bon sinzi nyene bacavyita Joe turamuzi cyane nk'umuntu asenga mbega gusenga kivuze iki ku mujene gusenga nibaza yuko no rufunguruzo rw'ibintu byose umuntu akora kuva akivuka gushika ashaje ni ikintu gifasha misi yose hari uvuye muhira usenze hari ibintu byinshi bibi mudahura Joe nk'uko umujene asanzwe akazi kawe ariko wiremeye niko novuga ko ni impano yari kurakoresha nakahe kajambo hanura abajene bariko badukurikana kuri Isaac TV kugira ngo nabo biremera ubuzi kuko nivyo baduhanura twiremera ubuzi nakahe kajambo bahanura bon ijambo rimwe no batekerera ubu unye diplome isa nkuko atacimaze nyene diplome iba yaraguhaye donc igituma warayironse waragiye mishure bakakugurura umutwe wo kwiga kwibeshaho apana kuzobeshwaho ngo je ngo ndi diplome ngo ndafise ngo diplome ngo yitwa kuno ngo afise titre non ubu unyisahani ngeze baraba la connaissance ni baraba urupapuro ufise urashobora kuba umuntu atizi ikintu na kimwe mugabo azi kuvuga igifaransa icongereza azi kubivuga neza no gukora neza akaguca ko kama wicaje utonze nguye kudeposa diplome donc novuga gute twige kwiga kwibeshaho apana ko gufata imyaka yacu yose ngo tuyihereze mu ishuri oya kwiga deja no kwisi isira kwigisha naho utabugiye mu ishuri itsufi gusa nyene yo kumenya ngene byitwaramo mu bwenge sino isi nayo nyene ni ishuri ridasanzwe rero bige gukora bafise vision kanaka yo kwiteza imbere n'umutima wo kuzoteza imbere igihugu kuko nico babayemwo uteza ahantu hose ubaye uteza kwa mushaka ngo habe heza ya abajene ife ko dukora tugakora tutisunze ngo twize amashuri ya tukakora tutisunze ati iwacu bafise ibintu kugira ngo twiteze imbere d'abord twebwe nyene kugira ngo duteze imbere igihugu cacu ejo were twashaka kumenya n'aya makolabo uri kurategura gukora indirimbo z'abantu bagiye batandukanye pana ngo mu gihugu ariyo mu yindi bihugu bon makolabo ni menshi vraiment ya tuzoraba igihe cyo kuza turavuga nshakira mugabo ni menshi cyane yego twizera yuko ibintu bizaba bimeze neza gusumbira ko twamatubibona akora indirimbo nyinshi akora dramatique akoreye Alvin ni benshi cyane hano dandagura ngo mpeze ariko twizere yuko tuzoguma tubona ibintu bimeze neza kandi studio vraiment nziza kandi ikora neza ni ngaha muri Kuza Music guys abantu batayizi vraiment mwaracerewe cyane nk'abantu barivye cyane ndavuga yuko mwacerewe gose cyane hamajwe nakaye kajambo rero utekera muri rusangi abantu bagiye batandukanye so atabagukurikirana canke abagukunda bon abaririmbyi cyane nibo bwa mbere nobwira baze nk'ifise ingufu zo gukora baze dukora imiziki bereke amahanga ko bashoboye bon c'est vrai azoza abandi kandi hariho n'abandi bakora neza mugabo ndiko mvuga nk'abifuza kuzi wanje
baze ntibatinye igiciro canke iki kijya bon bon ntibatinye igiciro canke iki babanze baze kwanza ko twege twakira abantu bose hanyuma tugakorana n'ababikwiriye twakira abantu bose kuko dusanzwe dufite umutima w'urukundo wo kwakira mu Burundi dusanzwe twakirana ugiye hano hose barakwakira barakuzimana iki mugabo abakwiriye kubikora nibo rero cyo duselectiona tukabashira kuri test so abaririmbyi rero baze nk'ifisize ingufu zo gukora n'umwanya kandi nkiri ngaha nyene Imana itaradutuma gukorera handi hanyuma ikindi naco ni n'abarundi kudushigikira kujya nyine bama babikora babonye indirimbo nshasha kozwe n'umurundi canke yarimbwe n'umurundi basharing kuri nyene isike kure ya yego hari abantu bakunda kurikira turya video duto ikunda kugira kuravuza piano ubabwira channel usanzwe ukoresha canke imbuga usanzwe ukoresha kugira ngo bandanye bagusupportinga canke baraba ivyo ugendura baka umunsi ku munsi hariho Instagram hariho Facebook hariho na YouTube nizo nkoresha cyane yego na TikTok wiwi ego nande no kuri Snap ndashaka kuri story ya nukuri ngiye kubaha ahubwo nyinshi gose mugabo nshaka guhindura strategy kugira ngo tugume muri bya bindi nyene tuse turahindura tureka kubuhinga ari bwinshi yego ya so kubwo rero abakunzi ba Isaac TV mumfashe tumushimire cyane wakoze namwe mwakoze cyane twizere ko hanyuma dukeneye kuganira ibintu birenze kuko duciye ku masonga tuzokuronka bitagoye bon ntibigoye warabonye aho waciye na kujya nyene so kubwo abakunzi ba Isaac TV ndakunda cyane yari na Flavia kuri micro bye bye Isaac TV. Oh.